Gitega Entertainment TV kuko numva umengo turi ku mugambi umwe uko namwe muri aba jeune mwagiye hamwe muriko mukora ibintu bizima ndabifurije gutera imbere ejo turonke na Gitega Entertainment Radio. Jenny twa Irvine Florial Murame ndongo ishira hamwe gitwa Infinity Group nkuko mubibona. Uno munsi turi muri Salon de l'Emploi ya gatatu igice ca gatatu ku rwego rw'igihugu. Infinity Group dusanzwe dutwarirwa muri buno bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Twebwe turi mu gisata c'abikorera utwabo. Tuza gufasha cyane amashira hamwe kugira ngo tubafashe gukurikirana abakozi. Dufasha rero abafisa amashira hamwe canke abatanga ubuzi tukongera tugafasha n'ababusaba kuko ukuntu ibintu bisigaye bikorwa novuga la gestion des ressources humaines moderne bisaba ama entreprise menshi abayifuza kuronka abantu bo hanze baza kubafasha kugira ngo bikunde bo bakore akazi basanzwe bajejwe gukora cyane. Ndiko mvuga cyane nk'amashira hamwe akomakomeye canke amahinguriro abashaka kwikoncentra kuri ico kintu nyene bifuza gukora mugabo kujera abantu kuko bigoye bagaca bavuga bati duhisemwo gufata umuntu umwe ashobora kuza kudufasha kubajera. Umuntu ujera ikonje ziwe ujera umushahara wiwe ukajera amafaranga yo kwivuza yiwe nabiwe ukajera ivyo bariko baravuga ejo bariko baravuga mu kanya excellence mushikiranganje bijanye na protection sociale. Twebwe rero tuza nk'abantu baza gufasha cyane muri ubwo buzi iki gikorwa cyo kujera abantu mugabo kurundi ruhande dufasha cyane abarondera akazi kuko tuba tuzi ahariko harakenerwa ubuzi hirya no hino. Abakoresha baraducako bakatubwira bati twifuza ko mukora ama recrutement kuri ibibanza ibi nibi ni mulanse abavid appel d'offre ni mubakoresha ibibazo hanyuma muduhe abamenye kurusha. Donc nico nigice kimwe niho mvuze ko dufasha abifuza ko kazi hanyuma aho akandi akabijya dukora karenze gufasha abarondera ubuzi kuronka n'abatanga ubuzi kuronka abakozi beza nuko twebwe comme turishira hamwe y'abakiri bato y'abajeune twebwe muri responsabilité sociale yacu twashize imbere abajeune n'abafasoni abigeme abafasoni tuca dufata abahejeje kwiga tukabaha ubundi bumenyi bubategurira kwinjira muri ayo mashira hamwe kuko kenshi na kenshi ivyo dukuye mu ishure ntibiba bikwiriye kugira ngo dukore neza iyo tugiye. Hariho rero ama formation avant embauche canke imbere ko batangura akazi aho tubabwira duti yamara hari umukoresha yiteguye ko wigenza gutya yamara hari umukoresha arindiriye ikiniki azogukota azokwevaluwa kuri ikiniki hanyuma rero tugaca tubategura duhejeje kubategura tugaca twongera tukabaronderera ama stage kugira babanze baronkaho bakarihiza ubwenge bwabo hanyuma ayo ma stage niyo ejo hirya yejo agera ngaho akavamwo ubuzi. Twebwe rero twibaza ko turiko turafasha mu mugambi wa leta wo guha akazi abakiri bato cyane kuko kenshi mu ngorane twagiye turabona nuko abatanga ubuzi basaba cyane ama experience y'umwanya muremure imyaka 2, 3, 4 mugabo twebwe iwacu batangura ku stage dusaba abo bakoresha nyine duti yamara ni mutangure mu bahe stage mubone ukuntu bigenza bibaye ngombwa ejo canke hirya ejo hagize ikibanza kiboneka muce muhitamwe muri abo nyene. Twebwe rero kuva tugitangura turamaze guha akazi abantu bashika hafi 1,000. Abo bantu bose hafi 1,000 ntibagikora iwacu hari habagiye barafatwa nabo ayo mashira hamwe atandukanye. Uno munsi aho turiko turajera kuri isandiko ndababwira baba hafi 500 bivuga ko ayo 500 bandi hariho abaronse ubuzi burundu muri ayo mashira hamwe. Twere twibaza yuko abaza ngahi wacu ari abaza
ni nkaho baba bariko baca ahantu habategurira kuja mu kazi, hanyuma twebwe tukabahimiriza cyane cyane, tugahimiriza ugwaruka kumva ko bagiye mwishira hamwe si kugira ngo bari konsome, ahubwo batwaye inguvu, batwaye umwete. Tubahimiriza kumva yuko hariho une valeur ajoutée, hari ikindi kintu gishasha batwaye. Hanyuma ico si mu gushika mu kazi ugaca wicara nk'uwashitse, utazobandanya, mugabo umwimbu utangurira kuco bazanye mwishira hamwe. Twebwe rero ishamwe ryacu ni ry'abajene, turakoresha abakuze kurusha bivanye nuko umukoresha dusabye ufite experience, ariko ndiko ndavuga ngo age moyen d'âge iwacu ni imyaka 30. Ntikivuga ko tudakoresha aba 50, mugabo abenshi kuko nababwiye ko dushira imbere abajene n'abakenyezi, dufise ababa imyaka 30. Gurecruta biri mu byo dukora cyane cyane ibintu noshira mu migwi ine. Ubwa mbere ni recruitment ni umukoresha aje akatubwira ati je ndifuza kuronka umushoferi afise ibi nibi, afise impamya bushobozi iyi ni ashoboye iki niki, azokora iki. Tugaca tulanse appel d'offre, avis d'appel d'offre, hanyuma abantu bakadepoza, tukabakoresha ibibazo écrit, tukabakoresha pratique, tukabakoresha interview, hanyuma tukidesida duti uyu niwe yabaye wa mbere, tugaca tumurungika kumukoresha yamudusavye duti uyu niwe twibaza ko ari wa mbere, agaca agenda burundu, twebwe ntaco aba afise akora iwacu. Muri babandi 1000 navuga abo ntibarimwo. Uwo n'umuce wa mbere ni kubijanye na recruitment. Tugaca dukora cyane abantu batuziye ko ni kijanye na placement. Placement ni gihe umukoresha atubwiye ati jewe ndifuza yuko mu ndonderera abakozi 5 bazoja kundandariza amasabuni muri unité de production yanje. Mugabo rero abo 5 ntibazokora iminsi yose, kuko nkumbure unité de production idakora iminsi yose. Bagaca tubwira ati dukeneye abakozi 5 bakora nka 2 ku kwezi, canke bagakora nk'amezi 3, akazi kakaba karaheze bivanye nuko umwimbu wagenze. Ati kandi abo ntidukeneye twebwe kuba recruter, dushaka muduha abantu muzi mwaformye, twebwe tuzobategera ku mwimbu bazozana ku ma resultat. Twebwe nitwe tuca tubaha abantu, hanyuma tukongera tukabakurikirana abo tubahaye, kubasinyisha amakontra, kumenya ibibaranga vyose, kubavuza n'ababo bose aba ayant droit, kubarihira INSS, kuko twebwe iwacu naho umuntu akora umunsi umwe aremerewe kurihirwa sécurité sociale, INSS, hanyuma no kubarihira murumva ko ari ngombwa ikori muri OPR. Donc ivyo vyose kenshi uwo muntu abidusaba abafisa kandi kaza akavuga ati je sinshaka kuguma muri ibi, nifuza yuko haba umuntu abikora abimenyereye. Aho rero niho umukozi aba ari uwacu. Muri bamwe 1000 nababwira tumaze guha akazi ni ibi tuba turiko turakora. Hanyuma rero kenshi birashikaho umuntu akatubwira ati impa abakozi mu mezi 3, hanyuma ejo akatubwira ati yamara mbona umengo biracakenewe yuko umuntu haguma, tukongereza andi mezi 3, inyuma ya mezi 6, 7, 8 ukaza wumva ati ni mu uyu muntu ntakiri wanyu je ndamwitwariye. Niho twumva ko turiko turafasha muri uyu mugambi wa leta wo gufasha abakiri bato kuronka ubuzi no kwiteza imbere. Aho ni muri recruitment. Hanyuma ikindi naco dukora ca gatatu ni gestion des projets. Ama projet atandukanye asaba kugira abantu benshi mu mwanya muto, kuko ari ikibandanya muri ibintu ariko ndavuga vya placement, nakazi kataba kama kari ngaho forcément. Mugabo rero uko iminsi igenda iregera imbere, si mu Burundi gusa, aha mu bihugu bibanyi, mu karere iburaya, hari n'igihe ubu abakoresha badesida yuko service yose turayikuyeko tuyihaye umuntu ayigere, kugira ngo vyorohe twikoncentre ku bintu bituma twiyumvira cyane strategie, hanyuma banabo abandi babari mu kindi gice babe bari gérer n'undi muntu abimenyereye, mugabo bakore bazana uwo mwimbu.
twebwe rero naho turiko turakora abantu benshi hari igihe batabitahura bivanye nuko ari bishasha mu gihugu cacu mugabo turiko turaza turiko turikorera nk'abakiri bato ko naje nacari muto muga dukorera n'urundi gwaruka nka twebwe. Infinity dukorera mu gisagara ca Bujumbura Meri, dukorera muri Rohero kuri Avenue de France numéro 7 building kwa Ruhara muri 2e étage. Uno munsi Gitega Entertainment TV kuko numva umengo turi ku mugambi umwe uko namwe muri aba jeune mwagiye hamwe muriko mukora ibintu bizima ndabifurije gutera imbere ejo turonke na Gitega Entertainment Radio. Hanyuma nifurije cane aba jeune bose bariko baratwumviriza ko gutera intambwe ya mbere akazi ntikazobasanga muhira. Hanyuma bose ntibandikiwe kuzokorera mu biro nico abantu badatahura. Uno munsi hari abantu duforma bakibaza ngo tuzobashira mu mashira hamwe amashira hamwe akomakomeye kanaka ariko naho nkuko umukuru w'igihugu rimwe ahora bitubwira haruzuye. Birasaba yuko dukoresha ubwenge bwacu, birasaba ko tuja hamwe, birasaba yuko twerekana ubudasa. Hanyuma tutabanje kwiyumvira ngo mbega basha ngo bazompemba amafaranga ngahe jaho hantu hakore kora nkaho atawundi muntu numwe yigeze hakorera ukora ibintu vyiza vy'agatangaza kuburyo aho uhavuye bavuga bati akazi karononekaye nico conyene kishobora kudutunga kandi kizotuma n'igihugu cacu gitera imbere. Ndabateye intege rero ndabizi ko mukora ibikora inka murakoze cane Imana ituje imbere tuzoshikana Burundi kure turi kumwe.